Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagorukana ni ko yarabana nariko aravugwa mu gisata c'umutekano. Turaza kugaruka ku mwihwezo w'umwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu. Uyu akaba ari umwe kandi mu bahoze bagwana muri CNDD FDD, kuri ubu akaba akiri no mu mabanga. Umwidondoro we ntituza kuwutanga ku mvo z'umutekano wiwe. Turaza kugaruka kuri ba basirikare n'ubundi barungitswe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu we akaba avuga ko bahemukiwe n'abagabo batatu. Muri abo bagabo batatu avuga yuko bahemukiye ingabo z'u Burundi, uwa mbere arimwo ngo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, akazamwo urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare mu gihugu cy'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse n'umushikiranganje wo kwivuna utwara ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ariwe Alain Tribert Mutabazi. Ubundi umukuru w'igihugu n'abarongoye igisirikare we yavuze yuko ngo bashobora kuzokwagizwa guhemukira igihugu bikabije cyane, ico bita haute trahison, mu gihe ivyo bintu vyoguma gutya. Ubundi ngo imbere yuko umusirikare arungikwa mu butumwa hanze y'igihugu, icambere inama nshingamateka ndetse n'inama nkenguzamateka baba bagomba kumenyeshwa impamvu abasoda barungitswe kugwana muri ico gihugu nyene baba bagiye kugarukanamwo amahoro. Ibi rero ntivyakozwe. Ica kabiri kandi inama nshingamateka na nkenguzamateka nabo baba bagomba kwerekwa amasezerano ari hagati y'impande zibiri. No kuvuga ngo kuri aba basoda barungitswe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abakenguzamateka n'abashingamateka bakabaye barabonye ibikubiye mu masezerano ari yabayeho hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na President Antoine Felix Tshisekedi. Ikindi baba bagomba kumenyesha ahabona ico gihugu bagiye kugarukanamwo umutekano kizoriha umusirikare wese. Aha no kuvuga ko abarundi bagomba kwerekwa amafaranga igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari kuzoja bariha buri musirikare wese wo mu Burundi ari muri ico gihugu. Icakane kandi aba bategetsi bakomeye cyane mu nzego z'umutekano, inyuma yo gutanga ivyo vyegeranyo vyose mu nama nshinga mateka na nkenguzamateka, bagomba kwerekana inyungu umusirikare wese ahabwa mu mafaranga arihwa n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bakongera kandi bakerekana amafaranga igihugu cunguka n'ico abagenewe. Ikindi baba bagomba kwerekana ico bategurira umuryango usigwa n'umusuda uguye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ahangaha rero akaba ari naho benshi bagenda bagirira utubazo dutandukanye. Bamwe abahungu babo bagapfira mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, amakuru yo kumenya ko yaguyeyo akaba akamizwe n'ingoma, kandi nanone ntibagire ikintu bahabwa, ahubwo bakaguma bajuragizwa babaza iyo batanguye kubaza iyo uwabo ari. Ikindi kandi ngo baba bagomba kuvuga umwanya ivyo bikorwa n'ubundi bizomara muri ico gihugu abasoda baba bagiye kujayo. No kuvuga ko bagomba gutangaza umwanya ibikorwa vyo muri Nord Kivu bigenewe n'umwanya umusoda wese ategerezwa kumarayo, nkuko bigenda bikorwa iyo habaye ubundi butumwa buhawe abasoda iyo bagiye kugarukana umutekano mu bindi ibihugu. Ibi biranatangazwa cyane ku maradiyo n'amateleviziyo, ari kirungikwa ry'abasirikare b'u Burundi mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo ntivyigeze bikorwa. Ivyo vyose rero nkuko nari mpaze kubivuga, iyo bikozwe neza abasoda batahura ivyo barimwo, ariko iyo bidakozwe ingwano iri muri Nord Kivu ngirashobora konona igisirikare, hanyuma abategetsi b'u Burundi bakazobazwa amakosa akomeye cyane, harimwo n'ico we gise haute trahison. Ibi kandi ngabivuze ku neza y'igihugu kubera hatahandi afise yo bicisha. Uvyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tojucikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo batoja abacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV mbaye kaze mwidonido yano makuru. Uti maze iminsi numva amakuru ku ntambara abasoda b'u Burundi barimwo muri Kivu y'uburaruko, aho bafashe igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugwanya umuhari M23.
uti ndifuza kugira icyo ndabivuze ko nk'imwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu amakuru atangwa ni make kuyo abarundi bamenya, hakaba kandi hari n'ivyo batabwirwa, kandi nk'amakuru ashirwa ahabona yitangiwe n'abasoda bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo n'amakuru ahambaye cyane. Uti sinifuza ko izina ryanje rija ahabona, ariko ndifuza ko abaza kumviriza iyi nkuru bamenya ko njewe nagwaniye muri CNDD-FDD. Birahambaye ko abarundi bamenya neza ko abahoze muri CNDD-FDD badategerezwa gushigikira amakosa akozwe n'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD. Igisirikare cy'u Burundi ndakirimwe kuva muri Nzeri umwaka w'ibihumbi 2005 kuko ariho twemewe icesi nk'abasoda b'u Burundi. Ivyabaye kuva ico gihe ndabizi kandi ndashobora kubivuga ko yatanguriye kubasha umukuru w'igihugu ahabwa n'itegeko bwo kugomora ingabo hanze y'igihugu. Utica mbere ngomba gushimika ko nuko batahuza ko atari ubwa mbere umukuru w'igihugu arungitse abasoda hanze. Umuvyeyi w'igihugu arafise uburenganzira bwo kugomora ingabo z'u Burundi zikaja mu rugamba hanze y'igihugu mu gihe inyungu zihambaye z'igihugu zihutirwa. Umukuru w'igihugu ico gihe ngo nta ruhusha abisabira, ngica akora arabimenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka. Dusubiye gato mu myaka yo hambere mu mwaka w'ibihumbi 2007 Perezida Nkurunziza yarafashe ingingo yo kurungika ingabo z'u Burundi muri Somalia. Ico gihe inyungu twari dufise ngo zari zibiri. Ubwa mbere twashaka kumenya ko igisirikare cyafatanye, twari bazingene tuzomenya ko abahoze mu mihari itandukanye n'abahoze mu gisoda ca kera bafatanye koko nk'abasoda. Kubarungika muri Somalia ngo kwari kubarungika iyo umwana ari nyina ntiyumve, kwari kubarungika mu rugamba tukaraba ingene basangira amagorwa y'intambara. Inyungu ya kabiri kandi ngo yari y'amafaranga, igihugu kirahungukira amafaranga mva makungu, abasoda nabo nyene bakahungukira. Perezida Nkurunziza amaze kubona izo nyungu zose yarafashe ingingo hakizigenza w'ingabo z'u Burundi. Nta numwe yasavye uruhusha, ariko yarabimenyesheje abarundi aciye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Ku rugamba abasoda barapfa. Umusirikare ntatangazwa no kubona abasirikare bapfa ku rugamba. Niko birababaje kubona baserwa bariko barasiga imfuvyi n'abapfakazi, abavyeyi bahamba abahungu babo, ariko umusirikare wese arazi ko agendana n'urupfu. Umusoda arazi ko umwanya wari wose ashobora gupfira igihugu. Ngico gihugu rero naco ico gisabwa nuko umusirikare wese kimuha ubumenyi bukwiye n'ibikoresho bikwiye byo kwivuna abansi. Kindi gihambaye kandi ku musirikare nuko iyo agiye ku rugamba atahura neza ko ariko agwanira inyungu z'igihugu ciwe. Ngo birashobora gushika ko umusirikare arungikwa mu gikorwa bizwi neza ko atazagaruka. Izo bakaba bazita mission suicide. Nta musoda ashobora gutegekwa igikorwa nk'ico. Umusoda niwe yemerera igikorwa nk'ico agasinya, kandi akabaza n'ingero umuryango we uzosigara urafashwa. Nta mutegetsi numwe ari kuriwe kurungika umusirikare mu gikorwa bizwi ko ategerezwa gupfiramwo ariko atabanje kumusinyira. Ubuhemu bukorerwa rero abasirikare barungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ubuhemu bwa mbere wajanye n'intambara yo muri Kongo, ngo nuko umukuru w'igihugu atamenyesha abarundi ivyo yarungiswemwo ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Uburaruko. Kugeza ubu intama nshingamateka na nkenguzamateka ntiziramenyeshwa impamvu abasoda b'u Burundi bariko baragwana muri Nord Kivu. Haravugwa amasezerano yasinywe hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ariko ayo masezerano ntiyamenyeshejwe izo nzego ziserukira abarundi bose. Ubuhemu bugira kabiri ni ukurungika umusirikare w'u Burundi ubanje kumwambura akaranga k'umusoda w'u Burundi, kandi akagenda adafise ibigwanisho vyo kumukingira. Gufata umusoda wacu ukamwambura umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi, ukamwaka ibimuranga vyose, ukamwaka inkoho yiwe, ugacumwuriza indege, n'ubuhemu budasanzwe. No kuvuga ko agiye atakira umusoda w'u Burundi, no kuvuga kandi ko uwo umurungikiye afise uburenganzira bwo kumukoresha ico ashaka cyose mu gihe umusoda agiye adashobora kwivuna. Agenda atazi inkoho bazomuha ukimeze, agenda atazi ko iyo nkoho ikora, kandi akagenda atazi ibizomubako. Nta mutegetsi n'umwe rero ngari kure gukora ikintu nk'ico ku musirikari w'igihugu nk'uko bitangazwa n'intwazangabo ikomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi. Abasoda b'u Burundi ngo bariko baragurishwa nk'abacangero nk'uko wewe avyitangariza.
Ibintu uko vyifashe muri kino gihe ngo biboneka ko umukuru w'igihugu n'abagaba igisirikare baronse isoko ryo kugurisha abasoda, mu gihe abasoda badasigurirwa ngo batahure inyungu z'igihugu bagwanira, bakagenda batakira abasoda b'u Burundi ngo baba bahindutse abacangero. Ariko umucangero nawe ntagenda adasinya amasezerano yerekana impembo yiwe. Ubuhemu abasoda bacu bakorerwa ni ukubona barungikwa nk'abacangero ariko batari buhemberwe ibikorwa vyabo. Abasoda barakora bagahembwa uwundi. Amakuru kandi aguma kwiragizwa arateye ubwoba. Twumvise amafaranga abategetsi bariko bahembwa ku musoda wese arungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akibaza uti ayo mafaranga azokora iki? Mu gihe Burundi butemera ko buriko buragwana muri Nord Kivu, ayo mafaranga ntashobora kwinjira mu kigega ca leta kubera adashobora gusigurwa. Ayo mafaranga kandi ntazokubaka amashure, ntazokubaka ibitaro, ntazokubaka ikibuga c'indege, ntaco azofasha igihugu. Yaba ayo mafaranga yakoreshejwe ku neza y'igihugu, kumbure umusirikare yotahuye ko ariko aritanga kugira igihugu kironke amafaranga yo kugiteza imbere. Ariko ubu siko bimeze. Amafaranga abasoda bacu bariko baraca azohera mu mifuko y'abategetsi bakeyi. Imiryango y'abasoda baguye ku rugamba ntaco ibikuramwo. Agasozera avuga uti abasoda b'u Burundi basumbwa n'abakenyezi bagurishwa mu bihugu vy'Abarabu. Uti uravye neza urudandazwa rw'abasoda b'u Burundi kwa Tshisekedi nta rutandukanye n'urudandazwa rw'abarundikazi mu bihugu vy'Abarabu. Hose no kugurisha abantu bakagenda gukora ibikorwa nawe ugahembwa kubera ubarungitse. Abakenyezi baje mu Barabu bafise umwambaro bambikwa wemewe mu Barabu nk'uko abasoda bacu bambika umwambaro wemewe muri Kongo. Itandukaniro nyamukuru riboneka nuko ngo umukobwa arungiswe muri Oman canke muri Arabia Saudite abanza gusinya amasezerano akamenya neza umushahara azohembwa. Abasoda bacu rero bagenda muri Nord Kivu batagira amasezerano, batagira impembo y'ibikorwa vyabo. Kibaza ingene vyoba bibabaje umurundikazi arungitswe mu Barabu akagaburirwa ubusa, hanyuma agataha uko yagiye amafaranga yakoreye agahembwa uwamurungitse. Uko rero niko bimeze ku musirikare arungikwa kugwanira ikindi gihugu agahembwa abamurungitse. We mu mpanuro yatanze yavuze ko ibi vyose harimo ivyo kumenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka kwerekana ayo masezerano bakayereka abarundi binyuze mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kuko ari ivyo bibaserukira, agashirwa habona ico Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iriho umusirikare wese wo mu Burundi muri ico gihugu, hakerekanwa inyungu umusirikare wese ahabwa mu mafaranga ariho, bakongera bakerekana amafaranga igihugu cunguka n'ico abagenewe, bakerekana ico bategura umuryango usigwa n'umusoda uguye muri Kongo, kandi bakavuga umwanya ibikorwa biri muri Nord Kivu bizomara. Ivyo bikozwe neza abasoda barashobora gutahura ivyo barimo, ariko bidakozwe ingwano muri Nord Kivu izoshobora konona igisoda c'u Burundi, ari naho hazova ivyaha vyagirizwa bamwe mu bategetsi bakomeye, harimwo n'icaha co guhemukira igihugu ciswe Haute Trahizo. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tujikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aya bariko baravugwa mu gisata ca politique, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa, vyose nimuze kuja kure no Muhuza TV. Aho uherereye hose rero ndagukengurukiye. Ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ku mugabane wa Afrika, mu makungu ya kure, mwese Imana ibahezagire.